Oh Syria, Bruce Melody, Ejitangaza, with Junior, oh yeah, Chicago, serious, darling. Holy Syria. Yes reka twongere tubaramutse bakunzi bacu bakunzi bijana na gatanu n'ibice indwi bakunzi bisamirizi sedewo akazi n'akazi reka twizere neza uko muba mumeze neza cyane twizere neza uko muba mwaraye impore ko bariko baratwumviriza bose bari mu mihingo itandukanye akanakanya ko gukurikirana incama cy'amakuru y'inkino mugomba mushikirizwe na radio sedewo akazi n'akazi mugomba muyishikirizwe na jewe Rishari Ntiranyibagira ariko Regina Nibaruta akabari mu buhinga bw'ivyuma nizere neza uko tugomba tubane neza namwebwe cyane kandi ngomba ndababwire amwe mu makuru y'inkino aba yavuzwe ku munsi w'ejo ku Nweri ndetse na yaraye aravugwa neyaza kuvugwa mu mukanya kazakuza yose niyashize hamwe maze ndabategurira kugira ngo tuze kubana namwe muri no ncamake y'amakuru y'inkino reka rero ndabaha ikaze ndabona bo bitwa ba Vincent bamaze gushika ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice indwi bariko barumviriza ino ncamake y'amakuru y'inkino abariko baratwumviriza biberigana mu gisagara ca Bujumbura reka ndababwira ati sangwa ikaze muri kumwe na Jewe Rishari Ntiranyibagira ndababwira ati karibu Yes muri rusanki biba vyumvikana turi ku munsi wa kane kinekerezo ni rya 26
turi umwaka wa 2024 turi mu kwezi kwa 12 biba vyumvikana yuko tubafitiye amwe mu makuru menshi cyane tugomba tubayagire n'amakuru tugomba duherano mu gihugu ciza cy'u Burundi turambuka ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya biraboneka neza uko ni menshi cyane abari karavugwa nta kindi twababwira hano mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntamba mu rugamba kuri uno musi bafise urugamba nkuko ari ntamba mu rugamba nkuko izina ariko bazita uno musi bafise urugamba hariya mu gihugu ca Uganda baza kuba bafise urukino ruza kuba ruriko ruraba igihe cy'isaha 11 z'umugoroba mu masano mu gihugu ciza cy'u Burundi urukino ruza kubera hariya mu gihugu ca Uganda ku kibuga bita Hamza Stadium na Kivubo ni urwo rukino ruza kuba ruriko rurabera mu masaha ya nimugoroba hari ukuntu umukonserukira kw'intamba mu rugamba zishobora kwitwara maze zikazoca zibandanya na cane mu nkino zikurikira canke igihugu cy'u Burundi kikaca kibandanya nuko kino gihugu cy'u Burundi kugira ngo kibandanye gisabwa gukoramwo canke gutsinda no mugwi wa kino gihugu cy'u Buganda n'imiburiburi ibitsindo birenze bitatu muri zo nkino zibiri u Burundi bafise na kino gihugu cy'u Buganda ni ibitsindo bishika kuri bitatu mu nkino zibiri birenga ibitsindo bitatu mu nkino zitatu kugira ngo nako muri zino nkino zibiri kugira ngo u Burundi bushobore kugira gute bushobore kuronka amahigwe yo gukuramwo kino gihugu cy'u Buganda ugiye kuraba igihugu cy'u Burundi na cane imbere ya kino gihugu cy'u Buganda gushobora gutsinda igihugu cy'u Buganda mu nkino zibiri ibitsindo birenga bitatu biraboneka neza uko ari kintu kitaba coroshe kandi ari kintu kigoye na cane igihugu cy'u Buganda kiza kuba kiri muhira niho kiza gukinira na kino gihugu cy'u Burundi kandi ugiye kuraba n'urukino rugira kabiri bazorukinira nyene hano kuri kino kibuga Hamza Stadium ni kibuga igihugu cy'u Buganda basanzwe bakinirako kandi ni kibuga bano bakinyi ba kino gihugu cy'u Buganda basanzwe bamenyereye gukinirako hano ni nkuko kino gihugu cy'u Burundi cyari kuzokinira na kino gihugu cy'u Buganda kuri stade Ingoma canke kuri stade Urunani mu ntara ya Cibitoke rero guca uhasanga bano bakinyi ba Bumamuru ari nabo baba batumye ko mu ntamba mu rugamba biba vyumvikana yuko kugira ngo ushobore kuhabatsindira ni ikintu kitabacoroshe ntamba mu rugamba rero baza kuba bariko rakinira ku kibuga atarici wabo ahubwo kiza kuba ari kibuga ca mukeba wabo baza kuba bariko barakina iki ni kintu novuga yuko ku ntamba mu rugamba gisa nuko kitaza kuba coroshe nurukino biboneka neza uko bamwe mu bakinyi b'intamba mu rugamba bashoboye gukora imyimenyerezo y'abakomusi wa kabiri harakoze imyimenyerezo bitegurira umugwenserukira gihugu wa kino gihugu cy'u Buganda igihugu cy'u Buganda naco twamye tubona ku munsi wejo bobo no kunweri ntavyo kugira inweri bamye bitegurira kino gihugu cy'u Burundi ihangiro bafise bano bakinyi ba kino gihugu cy'u Buganda ngo nugutsinda kino gihugu cy'u Burundi ibitsindo vyinshi kandi ibitsindo biboneka ku buryo bwo kubana basare b'u Burundi ibonane bazoyigira batiyumva neza mu mubiri bazoyigira batiyumva neza mu mutima ugiye kuraba abakinyi intamba mu rugamba bashoboye kujana hariya mu gihugu cy'u Buganda hari uwo bitandu w'Imana Amos akinira Musongati tambwe igoro warakinira Musongati nyene munaba Edison akinira Flambeau du Centre ico yitungiye Keve akinira no mukwa Aigle Noir hari Hakizimana Daniel asanzwe akinira Musongati hari uw'Imana Yakubu asanzwe akinira Uwimana Yakubu asanzwe akinira Vitalo FC hari Maniriho Desta akinira Rukinzo hari Kamana Karimu hari wabita Kamana Karima asanzwe akinira Aigle Noir hari wabita Irishura David asanzwe akinira Message Ngos hari Ineza Abdi akinira ono mugwa Aigle Noir Musore Prince akinira ono mugwi wa Vitalo Shimirimana Darisi akinira ono mugwa Musongati FC Ndikumana Aliteta asanzwe akinira Bumamuru
hari Kagayo Shaban akinira Flambeau du Olympique Star, hari Asumani Amis asanzwe akinira Flambeau du Centre, hari umukinnyi wa Olympique Star asanzwe yitwa Igiraneza Trésor, Sebimana Issa Ibera asanzwe akinira Vitaro, hari wabitale Imana Jamali Aigle Noir, hari ntibahezwa Dieudonné akinira ono kwa Flambeau du Centre, hari wabita Dushime Olivier Flambeau du Centre, hari wabita Bukuru Keita asanzwe akinira Aigle Noir, hari Manirakoze Abdul asanzwe akinira ono kwa Musongati FC, hari wabitwa Kanyamukenke Nicolas asanzwe akinira ono kwa Aigle Noir. Umumenyereza kabari Jimmy Ndayizeniwe azobara umumenyereza mukuru wono mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba w'abasanzwe bakina zino nkino za shane canke bakina hagati mu gihugu. Nurukino rero ruza kuba mu masaha y'uno munsi mu masaha y'umugoroba, urukino rutaza kuba goroshe hano nk'umurundi wese arashobora kwipfuriza amahirwe uno mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, koko birumvikana novuga yuko ari akazi katoroshe cyane, ari ikintu cyiza cyane ko mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba ko baboshobora kuronka intsinzi imbere y'uno mugwi nserukiragihugu w'Ubuganda, nubwo igihugu cy'Ubuganda twavuga yuko ari kimwe mu bihugu bisanzwe bikomeye canke ibihugu bisanzwe bigoye hano muri East Africa, kuko igihugu cy'Ubuganda ni kimwe mu bihugu ugiye kuraba hano muri East Africa bisanzwe bikomeye kandi bisanzwe bigoye cyane gushobora gukora ko intsinzi, nuko haza kuba ari igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Biba vyumvikana twerekeje mu cicaro ca kabiri, naho biraboneka neza uko inkino zizoba ziriko ziraba guhera ku munsi wa gatandatu, ariko tuzobigaruka ko no ku munsi wecu. Biraboneka neza ko ku wa gatandatu Tel Aviv izokina na Magara Young Boys, Muzinga izikina no mugwi wa Legends Athletic, Garage Express izoshikina no mugwi wa New Force Academy, Alege Piedirake zokina kwa Mungu no mugwi wa Buja City Academy, Ubumwe ukine no mugwi wa Academy Afrique, Kizuka Mandarine zokina no mugwi wa Rerier, Pantere Noire uzokina no mugwi wa Tigre Noire, Musongati izokina no mugwi wa Beach Green Farmers. Nizo nkino zizoba zihari mu cicaro ca kabiri. Atubandanije mu yandi makuru abari karavugwa hano mu gihugu cyo Burundi, ni abakinyi buno mugwi wa Academy de Yila biboneka neza uko bari bagirizwa ivyaha byo gutigira, inyuma yuko bari mwiperereza bariko bararaba yuko ivyo vyaha byo banyene bibagira. Abakinyi bashika kuri batanu nibo bashoboye kwagirizwa n'ico cyaco gushobora kubetinga, harimo ndetse no mumenyerezi wo bita Jafari Jumapili. Abakinyi bagiriwe n'ico cyabace bajana mu gashono wita Jabani Ramadan, hariwo bita Masumbuko Jire, Ndayishimiye Gloire, hariwo bita Nzo Isaba Epimac, ndetse n'uwo bita Ntahoturi Hassan. Bikaba biboneka neza uko umukinyi bitwa Uwimana Morgan wewe akaba yashoboye kwezwa, bikaba biboneka neza uko ico cyaha cyo gutigira kitashoboye kumwagira. Bikaba biboneka neza uko ono mugwi wa Academy Deira ukaba usaba indishi yakababaro abo bakinyi amahera bo baratwaye na cyane cyane yo gutigira. Bikaba biboneka neza uko no mugwi wa Academy Deira bari karavuga ati bategerezwa kuzana yo bakuye mu vyo gutigira ndetse n'umumenyereza atavuyemwo. Biraboneka neza uko ni ikintu twavuga uko ari ingendo mbi na cyane cyane ku bakinyi kuja mu caha cyo gutigira. Yes, bamwita ni umukinyi wo Murundi n'umukinyi w'intamba mu rugamba, bakaba bamwita Jonathan Nahimana asanzwe akinira umugwi wa Namungo FC. Biraboneka neza uko ku munsi wejo
nubwo hari kunweri wewe yarari mu kazi yarariko arakora akazi hariya mu gihugu ca Tanzania niyo yari kibereye bariko barakina n'umugwi wa Fountain Gate aho bashoboye gutsinda ibitsindo vyose bibiri ku gitsindo kimwe uno mugwi wa Namungo utsinda n'umugwi wa Fountain Gate bikaba biboneka neza uko uno mukinyi bamwita Jonathan Nahiman aho yashoboye gukuramwo na penalty ari ku munota wa 32 Jonathan Nahiman bikaba biboneka neza uko uno musore w'intamba mu rugamba abariko aravyitwaramwo neza cyane mu nkino ariko arakinira ngaho mu gihugu kibanyi ca Tanzania biba vyumvikana ni ibintu vyiza cyane kubona umusore w'umurundi canke kubona umukinyi w'umurundi ariko aritwara neza hariya mu gihugu abariko arakinira. Nuko imbere yuko dusimbira ku mugabane wa Buraya reka tubanze duce ku mugabane wa Afrika naho tubanze turabe zimwe mu nkino ziba zaraye zibaye mu bihugu bitandukanye kuko biraboneka neza uko ari nyinshi cyane kwera hirya yejo Singida Black Stars ngaho mu gihugu kibanyi ca Tanzania ni muri NBC Premier League Tanzania umugwi wa Singida Black Stars watsinze n'umugwi wa Ken Gold ibitsindo vyose bibiri ku gitsindo kimwe. Ku munsi w'ejo nababwiye yuko Namungo atsinze n'umugwi wa Fountain Gate ibitsindo vyose bibiri ku gitsindo kimwe. Tanzania Prisons baraza gukina na Pamba Jiji uno munsi hasa kuba ari gihe c'isaha 12 z'umugoroba. Uno mugwi nawo wa Azam uzocukina n'uno mugwi wa JKT Tanzania niho bazoca bakina ku munsi w'ejo. Mu gihugu cy'u Rwanda naho biraboneka neza uko ku munsi w'ejo bazoba bariko barakina uno mugwi wa Visio uzokina na Musanze FC mukura Victory Sport mu rukino rutazoba goroshe ruzoba ku munsi wa gatandatu bazoba bakiriye uno mugwi wa Rio Sport ni bintu tuzogenda turagarukako mu makuru y'inkino ari imbere biraboneka neza uko bibari vyinshi cyane twoshobora kubabwira ariko izi nkino tuzozigarukako ku munsi w'ejo atakibazo na kimwe ahubwo reka tuce twerekeza ku mugabane wa Buraya turabe amwe mu makuru abariko arahavugwa aho biboneka neza uko aba ari na meshi cyane tuba twabateguriye. Nuko mu makuru y'inkino y'uno munsi tugiye guhagarara neza cyane ku mugabane wa Buraya tuje kuraba amwe mu makuru abari karavugwayo ku mugabane wa Buraya reka duhere neza na neza ari mu gihugu cy'Ubwongereza aho biboneka neza uko kuri uno munsi hari inkino ziza kuba ziriko ziraba ni muri Premier League England Premier League inkino ziza kuba ziriko ziraba kuri uno munsi biboneka neza uko ziza kuba ari na nyinshi cyane. Nkino zihari uno munsi mu gihugu cy'Ubwongereza vraiment no babwira neza uko ni nyinshi cyane guhera gecisa 8:30 harategekanijwe urukino ruza kuba ruriko ruraba urukino ruhuza uno mugwi wa Manchester City ndetse n'uno mugwi wa Everton novuga neza uko ari urukino rutaza kuba goroshe urukino ruza kuba gecisa 8:30 ruza kuba igihe c'isaha 8:30 ni rumwe mu rukino ruza kuba ruko rurahuza uno mugwi wa Everton ndetse no mugwi wa Manchester City urukino biboneka neza uko uno mumenyereza wa Manchester United na ku Manchester City ndavuga Pep Guardiola aza kuba ariko arahura n'uno mumenyereza bita Sean Dyche asanzwe amenyereza uno mugwi wa Everton ni urukino umugwi wa Manchester City maze iminsi tariko uritwara neza kuko ugiye kuraba ivyo Manchester City maze iminsi irikirakorerwa novuga yuko ni ibintu bitaba bimeze neza cyane ni Manchester City biboneka neza uko mu nkino zitani maze iminsi irikirakina zose yarazikubiswe ugiye kuraba Everton nayo uburyo imaze iminsi irikiretwara biraboneka neza uko numwe mu migwi nubwo atari neza ariko wakubiriye murankanya
Manchester City imaze gutsinda Everton inshuro 80, Everton nayo imaze gutsinda inshuro 66 no mugwi wa Manchester City bakaba bamaze kunganya inshuro 48. Ugiye kuraba mu rukino ruheruka kubahuza Manchester City yaratsinze Everton hari mu kwezi kwa kabiri muri uno mwaka nyene turimwo, n'igihe cy'isaha 8:30, igihe cy'isaha 11 yes, igihe cy'isaha 11 naho haza kuba ariko rakina urundi rukino no mugwi wa Crystal Palace uza kuba uri kirakina no mugwi wa FC Bournemouth. Chelsea iraza kukina no mugwi wa Fulham haza kuba ari igihe cy'isaha 11 nyene. Urundi rukino novuga yuko rutaza kuba gorushe Chelsea no mugwi wa Fulham. Newcastle uraza kukina no mugwi wa Aston Villa. Newcastle uraza kukina no mugwi wa Aston Villa, no mugwi nawo wa Nottingham Forest zeko kina nono mugwi wa Tottenham Hotspur. Southampton zeko kina nono mugwi wa Newcastle haza kuba ari igihe cy'isaha 11 nyene. Ono mugwi nawo wa Wolverhampton urukino rutoroshe uza gukina nono mugwi wa Manchester United igihe cy'isaha 1:30. Liverpool iza gukina nono mugwi wa Leicester City igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Urundi rukino nako nyene twavuga yuko rutaza kuba goroshe ahaza kuba ari igihe cy'isaha 4 Liverpool ndetse nono mugwi wa Leicester City. Ku munsi w'ejo nyene mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League, Brighton and Hove Albion uzokina nono mugwi wa Brentford. Arsenal nayo igihe cy'isaha 4:15 ku munsi w'ejo nyene uzokina nono mugwi wa Ipswich Town. Tugiye kuraba ku munsi w'ejo nyene ku mugabane wa Afrika tuhagarutse gato nuko kino gihugu ca Nigeria izokina na kino gihugu ca Togo, nivyo twoshobora kubabwira. Biba biriko biravugwa biramurika neza uko amashampiyona 5 akomeye azogaruka neza nyezina. Hazoba ari ku munsi wa gatandatu niho amashampiyona akomeye nyezina azogaruka. Tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo mu kiganiro c'inkino tuzoba tubafitiye. Ariko ku mugabane wa Afrika urukino rumwe gwaraye rubaye aho kino gihugu ca Sudan caraye gitsinze kino gihugu ca Ethiopia ibitsindo vyose bibiri ku gitsindo kimwe, nuko vyariko biragenda hano ku mugabane wa Afrika. Reka rero twerekeze mu makuru abari karavugwa na cane ko bakinyi batandukanye. Ariko ku munsi wa gatandatu shampiyona izoba ihari azoba ari Serie A, azoba ari mu Butaliyano honyene. Mu Butaliyano niho bazokina. Ndabona no ku mugabane wa Afrika bazoba bariko barakina nka bino bihugu vy'u Rwanda bizokina na za Sudani, Angola zizokina na za Lesotho, Zambia zizokina na za Mozambique, za Cameroon zizokina na za Republique Centrafrique. Ariko tuzobigarukako nta ngorane nimwe turacahari. Reka twerekeze na cane ku makuru abari karavugwa ku bakinyi batandukanye, ni naho hariko haravugwa amakuru menshi cyane nabateguriye. Ndababwira ati mukore kwa gashinga ndacari Richard Niranyi bagira muhinga bw'ivyuma cari kumwe na Regine. Nuko nsaba abantu baba bariko radiokurikirana ku murongo w'105 n'ibice indwi Radio Sedwa akazi ari nako kandi ndababwira neza uko ku rubuga rwa Facebook yuko ikino kiganiro mushobora kugikurikirana canke no cama cy'amakuru nyino mushobora kuyikurikirana muciye kuri Facebook wanditse Sedwa akazi ni akazi urashobora gukurikirana kino kiganiro cinkino. Ndabona neza uko Bosco Niragira ku rubuga kwa Facebook abameze neza cyane abari karavuga ati ikiganiro murashobora kugisanga ko atangorane nimwe.
reka twerekeze na cyane cyane mu makuru abari karavugwa ku bakinyi batandukanye mu migwi itandukanye kugira ngo mwumve uko imigwi yanyu iba ihagaze muri kano kanya canke uko imigwi iba iriko iritegura. Nona makinyi bamwita Robert Lewandowski numwe mu bakinyi bamaze iminsi batariko baritwara neza muri uno mugwi wa FC Barcelona, ariko ngo Robert Lewandowski aracafitiwe icizere n'umumenyereza Hansi Flick, ngo nubwo uno mukinyi wa FC Barcelona biboneka neza uko amaze iminsi atariko aritwara neza, ngo biraboneka neza uko wabita Robert Lewandowski hamwe n'umumenyereza Hansi Flick ngo baracamufitiye icizere yuko ari umwe mu bakinyi bazogira gute bazoyifasha mu nkino zigiye kuzokurikira kwa Barcelona. Nyene mu yandi makuru abari karavugwayo nuko umwe mu bakinyi bari bamaze iminsi cyane bari muri Barcelona mu nyuma aza gutizwa mu mugwi wa Real Betis bamwita Victor Roque. Umugwi wa FC Barcelona wamaze kugurura imiryango ku mugwi wose uba umushaka canke kuri club yose iba imyifuza, nuko uno mugwi wa FC Barcelona uvuga neza uko kuri uno mukinyi bakaba bamushaka ko imiliyoni zose zishika kuri 30 z'amayero. Ku mugwi wose umukeneye Victor Roque baramuronka ku miliyoni 30 z'amayero. Bamwita David Alaba asanzwe akina no mu Real Madrid mu ntango za kuno kwezi kwa mbere. David Alaba aragaruka muri no mugwi wa Real Madrid kugira ngo aze gufasha muri defense no mugwi wa Real Madrid, ariko bikaba biboneka neza uko ono mukinyi wa Real Madrid David Alaba ati nubwo azogaruka mu kwezi kwa mbere biraboneka neza uko mu kwa gatatu ariho ashobora kuzoba agize gute ameze neza. Kylian Mbappe nawe wa Real Madrid yavuye muri Paris Saint-Germain, ngo biraboneka neza uko kimwe mu kintu yaraye yemereye abafana ba Real Madrid ngo nuko Kylian Mbappe aje muri uno mugwi wa Real Madrid, akiza muri uno mugwi wa Real Madrid akaba yemereye Yes, muratutunga gato kabisa biba vyumvikana yuko ivyuma ntivyigera bisezerana, ariko nariko nababwira ati Kylian Mbappe muri uno mugwi wa Real Madrid mu kintu yaraye yemereye abafana canke abakunzi ba Real Madrid ngo nuko uwo mukinyi Kylian Mbappe muri uno mugwi wa Real Madrid ngo kimwe mu kintu aje gukorera muri Real Madrid ngo nuko Real Madrid izo igiye kuzotahukana ibikombe vyinshi canke nuko azogwanira yuko Real Madrid itwara ibikombe. Kandi ugiye kuraba kuva Kylian Mbappe ashike muri Real Madrid numwe mu bakinyi bamaze imisi bariko baravyitwara neza, kuko kuva ashitse Real Madrid imaze gutwara ibikombe bishika kuri 2, akabavuga yuko nta muntu nomwe azokwigera yicuza kuba Kylian Mbappe yaraje muri uno mugwi wa Real Madrid. Kwa Barcelona nyene ngo uwo bita Jonathan Tah muri uno mugwi wa FC Barcelona biravugwa yuko uno mukinyi wa Bayern Leverkusen bamwita Jonathan Tah asanzwe ari umudefenseur. Umugwi wa Barcelona ngubona neza uko muri kuno kwezi kwa mbere ari kumwegira kugira ngo azoze muri uno mugwi wa Barcelona.
ngo kimwe mu kintu Barcelona yifuza mu ciriza canke kwera mu kwindwi nuko uno mu defenseur uno mugwi wa Bayern Leverkusen azoba yamaze kugira gute azoba yamaze gushika muri uno mugwi wa FC Barcelona ngo ibiganiro bigeze kure hagati ya Barcelona ndetse n'uno mukinyi Jonathan Tah bikaba biboneka neza uko uwo bita Hansi Flick umumenyereza wa FC Barcelona ngarumwe mu bakinyi ibona neza uko bigikundiro canke ibona neza uko bashobora kuzoza muri uno mugwi wa FC Barcelona. Kwa Liverpool naho ngo bamaze kwanka ubusabe bw'uno mugwi wa FC Barcelona bwuko Barcelona yo bagurira uno mukinyi Darwin Nunez. Barcelona ikaba yari yatanze miliyoni 48 n'ibihumbi amajana 600 by'amafaranga y'amayero, ariko no mugwi wa Liverpool ubwo busabe bw'uno mugwi wa FC Barcelona bakaba bavuze ati teshgute ati gendu cyane hariya ati ubwo busabe ntabwo dukeneye. None mugwi wa FC Barcelona bakaba bipfuza kugura wita Terike Michel uwo mukinyi bakaba bariko baramugwanira nino migwi ya Arsenal ndetse n'uno mugwi wa Tottenham Hotspur. Nayo inyuma yo kuva muri uno mugwi wa FC Barcelona kerekeza muri uno mugwi wa Chelsea akaba ari umukinyi yarari mu ntizanyo z'uno mugwi wa Atletico de Madrid igihe yarari muri uno mugwi wa FC Barcelona bamwita Joao Felix ati uno mugwi wa Chelsea inyuma yo katana umwaka amazeho umugwi wa Chelsea ngo uri kuripfuza kugira gute uri kuripfuza kumugurisha bavyumvikana n'ikintu kitaba kimeze neza cyane kuri Joao Felix. None mukinyi wa Brazil akinira igihugu cha Brazil akaba asanzwe akinira no mugwi wa Manchester United bamwita Casemiro umugwi wa Manchester United ukaba ugiye kuzomugurisha na cyane nyuma yuko Casemiro yifuza kuva muri no mugwi wa Manchester United muri kuno kwezi kwa mbere. Umugwi wa Manchester United nawo wavuze ati ubushaka imiliyoni ubufise imiliyoni 15 canye 20 arahawe ikaze kutugurira uno mukinyi wacu Casemiro asanzwe ava mu gihugu ca Brazil. Liverpool nayo ngo iriteguye kuriha imiliyoni zishika kuri 60 kuri uno mukinyi bamita Nico Gonzalez asanzwe afise imyaka 22 asanzwe akinira uno mugwi wa Porto. Umumenyereza wa Manchester United bamwita Ruben Amorim ngo barepfuza kugura uno mukinyi bamwita Gregor Kobel asanzwe ari umusamyi w'uno mugwi wa Borussia Dortmund kugira ngo agire gute kugira ngo aze afashanye n'uno mukinyi Andre Onana. Umukinyi unamumenyereza nawo wa Atlanta bamwita Gianluigi Gasperini akaba aha ichizere uno mukinyi wo mu defenseur bamwita Charles do Catalayere yuko mu misiza amubona nk'umwe mu bakinyi bashobora kuzoba bariko barakinira uno mugwi wa Real de Madrid. Uno mugwi nawo wa Arsenal hari umukinyi bifuza bamwita Theo Hernandez numwe mu bakinyi basanzwe bakinira uno mugwi wa AS Milan baramwifuza yuko yoza kubakinira mu nkino canke muri rino ciliza. Reka rero ndabashimira cyane ku bantu twari turi kumwe ku bantu twari ko turumviriza radio set wakazi nakazi, ariko ngendera bagiye yuko uwo bita Christophe Nkuko ashobora no kuja kuri no mugwi wa Barcelona. Reka ndabashimire cyane uwo bita Rodrigo Goes ubusabe bwose Manchester City yamuhereje yabwase. Rodrigo Goes avuga ati no kwigomera muri no mugwi wa Real de Madrid ati ntavyo kuja muri Manchester City. Reka rero ndabashimire cyane ku bantu mwese twari turi kumwe, ariko ndabasaba kuwo twari kumwe kuri uwo nuri ya twari turi kumwe yariko arakurikirana ino camake y'amakuru y'inkino aratubwira uko yakiriye ino camake y'amakuru y'inkino inyuma yuko dushobora gusezerana namwe inyuma yuko dushobora gusezerana na wareka ratwumviriza wese muri ino camake y'amakuru y'inkino. Karibu sana mutubwire yuko twari turi kumwe kuri 66 49 ubusa 16. We wari kurakurikirana ino camake y'amakuru y'inkino
ndashobora kukwakira. Allo Yosha sabwe ariko teneta muti ewana reka ndagushimire cyane. poa Asante sana uwo ni Ponce Mucarama kabisa ariko ndagushimire kuba twari kumwe. Ndabona uwundi munwanyi. Allo sha sabwe aro wameze ewana ni Lamine Yamal. Umeze neza Lamine? ndashima Twari kumwe ariko cyane reka ndagushimire cyane. awesome Asante sana uwo ni Lamine Yamal. Ngo kaze Mr. Ndabira yavugwa muri iyi nzu yera nta wundi muvugana ni Mr. Alidagirel. Allo umeze neza? meze boshana Wana ninde rero tuyagaherereye he? ni Claude nga kuri Trenze Claude twari kumwe. bari kumwe bikoze neza cyane uba Wana reka ndagushimire cyane. damta Okay. Claude reka ndamushimire cyane. Ati twari kumwe kabisa. Imana ibantanye iguhezagira, Imana ibantanye igukomeza. Yesaro alo monwanyi turakumva. yaramutse Twaramutse impore nawe umeze gute? nawaheri nziza Tuyisangire mutama. ego Ninde tuyagaherereye? nibayeki Bayeke mukirekura twari kumwe. ego Incamake wayumvise gute? aya ni sawa prema ibintu ni sawa n'umunone tuguma tugukurikira Wana reka ndagushimire cyane. murakoze Merci beaucoup. Hari uwo wita Sierra Mucarama ati tumurabire mbega Real Madrid izosubira gukina ryari. Biraboneka neza uko umugwi wa Real Madrid hano sindiko ndabona umusi uzosubira gukinirako. Ariko ndabikurabira nta kibazo na kimwe. Allo jenda meze neza ndashima. okay ndibozi ko mwitenda twari kumwe gatano kuri Wana reka ndagushimire cyane mutama wanje. ego kandi murandyohera cyane Wana natwe muratiryohera kabisa. dawa murakoze Okay. Sierra ngira ko ndanamwishura igihe Real Madrid zosubira gukinira hazo bari kwigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere uzokina none mu Deportivo Minera. Akagwe mushobora kuzogatsinda n'ibitsindo byinshi di. Akakagwi ushobora no kuzogatsinda ibitsindo byinshi akakagwi Deportivo Minera hazo bari kwigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere hazo bari mwihiganwa rya Coupe du Roi canke mu gikombe c'umwami. Allo umeze neza? ndashima Turayaga nandaherereye nimamugase Juma. yo Umeze neza? ndashima friend Twari kumwe. ego Incamake wayakiriye gute? agiye neza murakona 5 kwa 5 ama ni mundabire Stegen yazovira mu mvune Ter Stegen. ego Ya baba Ter Stegen kabisa kuzogaruka subu muta sezo yiwe yaramaze kurangira. sawa Urakoze cyane. Ter Stegen kabisa yaravunitse bimwe bibabaje cyane. Umugwi nawo wa FC Barcelona uzosira gukina urukino ku itariki 4 ukwezi kwa mbere bazobarakora kina na Barbaso. Allo umeze neza? oui nimeze neza Tuyaga nandaherereye he? yagize neza muyaga na Desire ariko kanga Wana twari kumwe. ego Reka ndagushimire cyane Desire. ngenda kubarija akabazo kamwe Nta kibazo mutama. mbega Dani Olmo ko mutatubwiye ryandikwa ryo rizogenda gute Dani Olmo ego reka turacabigutohoreza turabe yuko ukuntu bizogenda kuko ntazosira gukinira Barcelona tarandikwa muri na cyane muri rino higanwa rya La Liga. Ariko ari imigwi yari kirivanga muri no dossier. Buza yuko La Liga yo kwemerera yuko Dani Olmo yo kwandikwa muri no mugwa FC Barcelona. Rero baracari mu rubanza biko iyandikwa giye. reka twizere ko bizogenda neza Urakoze cyane. murakoze namwe Okay. On activité match de Fabrice Munkagara muri nefu kujya gatano hamadabira abakinyi bari mu mvune ba Real Madrid kandi muzoba mukoze oya turaza kubikubwira mu ijoro nta kibazo na kimwe. Activité Richard Ndivinkije
ngaha iwabo w'abantu. Bye bye Noel, urakoze cyane, urakoze. Ndabona cyane mwari benshi cyane mwariko muradukurikirana. Ndabona ubutumwa bwari bwinshi cyane bwashoye kudushikira. Reka nakira umunwanyi wa nyuma hanyuma tuce dusezerana ro. Ni Prise. Prise wa Kayanza. Ego ni Mpoliteo. Wana twari kumwe. Twari kumwe gatano kandi bikoze neza ndagushimire cyane. Merci beaucoup. Reka nabashimire cyane ku bantu bose twari turi kumwe muri ino ncamake y'amakuru y'inkino. Shimire wewe wese wari wafashe akanya ko kugira gute ko kuyakurikirana. Shimire wewe wari kuratwumviriza. Shimire uwo bita Cedric kabisa ari kumwe natwe. Shimire cyane uwo bitwa Isa Wangozi. Bye bye. Imani bayezagire twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Regina Nibaruta. Kuri Facebook twari kumwe na Bosco Niragira. Bye bye. Dukora duseka imani yezagira namwe mutumanya uguma muvuga ngo nwe akaniko kanya kanje iko kanya kanje akaniko kanya kanje abahaters kule akaniko kanya kanje niko kanya kanje akaniko kanya kanje abahaters kule mtapita mtahangaika mtanitafuta hamtonipata mtapiga swata Mungu mbele mimi niko nyuma nazidi fata baraka zake ni za